Nizere ko uriko uranyumva rero amakuru yawe. ni meza. Mm. Bukebuke. Bavuganye ko tuganira mugabo nkagira enregistrement ko amajwi nkayabika. Ah, Ya, shaka kumbwira ikibazo cawe rero tugisangize abadukurikira, hanyuma nk'uko bisanzwe ah. tugerageze gukoresha uyu mwanya mutoya kubera ko ndumva ko wavuze ko n'umugenzi wawe nawe afise ikibazo ngaho nyene. Ego. Witwa nde? Nitwa Niyonzima Tantine. Niyonzima Tantine. Ego. None bimeze gute ivy'iwawe Gatanti? Ga Niyonzima. Ati bimeze gute none? Bimeze gute none? Jewe ikibazo canje ku mubosi wanje. Narisanzwe nyene dufitaniye ikibazo, tutabanye neza, nisomera ibintu byose nimenya, ariko ku munsi wa gatanu niho nafatwa n'ibintu. Ibyo bintu nyene numva umuntu ampamagaye mw'ijwi, ampamagara ngo manuke hasi tuje ku kiyaga. Ndamanuka, maze kumanuka uwo muntu ndamurondera ndamubura, ariko numva ntanguye kumera nk'umuntu nyene yataye ubwenge, ndabika ijuju nyene, gushika yuho nguma ntembera nyene muri hoshe nyene ahantu bakunda kwicara nyene ababara bo bino, ndagira ndabika ijuju nyene bikomeye nyene ndumva ko ngomba nsare. Niho boba atelefona igipolisi amaze kugitelefona kiraza kuntora, kimaze kuza kuntora carantwaye, mbona canditse nyene ivyandiko vyinshi, mu nyuma bantwara ahantu ndara, bamaze kuntwara ahantu ndara, ofisi ariko yanyakiriye bukeye bwaho nk'uno musi niho yaciye insanga aho hantu naraye irantwazana kuri iyo ofisi nyene ya Racine nashikiyeko. Maze nyene kuguma aho niho bambaza, ndababwira ikibazo cambayeko, ndababwira ati jewe natabajije kuva kera, nabarondeye ko ubufasha kuva kera, mwaranse kumfasha. Ndababwira ko ahantu ndi nisumira, ko ahantu ndi buri kintu cose kiva mu mushahara wanje, kandi ndafise ntuza yo kuza ankata umushahara, ntampemba amafaranga akwiye, akangurisha mu zindi nzu, muri izo zindi nzu angurishijemwo ntampemba amafaranga, aramutse ayampaye naho akaca ankata ku mushahara. Rero ivyo bintu kugira bimfate ngira ni nk'Imana yashatse kunkingira kugira mve mw'urwo rugo, kuko nari nararondeye ubufasha kugira bahankure, bari baranse kuhankura. Rero ico nasaba nuko bogira bontabariza nkaronka ibintu vyanje, kuko telefone, imyambarire, ahantu ndi sindoga, kuva nza sindonka isabune yo koga, sindonka amavuta yo kwisiga, impuzu uko naje niko nkiri, nta kintu na kimwe mfise. Ico nabaza nuko yompa utuntu twanje, akamana telefone yanje, hama nkahindurirwa iyindi nzu ngakora. Atabishatse nawe ko nshobora gukora mu yindi nzu, akantaburiza itike y'indege nkataha, nkareka gupfira kw'ino ofisi, mbona umenga no gufungura n'ikibazo. N'abarundi nahasanze nabo nyene nasanze bari mu bibazo. Ico nico nashaka kugira bantabarize, kuko umuryango wanje kugeza ino musi nta makuru uzi, ntuzi amakuru y'iwanje. Ejo niho bambwiye ko bamye muri Ardawishi, ariko ntibabakiriye ibintu vyanje. Rero simbona ukungene badashaka kumviriza umuvyeyi wanje kandi mfise ikibazo kandi gikomeye, kuko ndi umwana w'umukobwa amaze kuguma ahantu ntoga, nahindura impuzu ni rimwe ni kabiri nuke. Rero n'ikindi naco, umubosi wanje, kuko umugore we yari yarambujije ko umugabo we ahari adashaka ko manuka hasi, ivyo ndabimwubahiriza. None ko ariko yaza ava hasi akansanga mu cumba, azaraza gutobanga amasilipe yanje mu cumba ciwanje, yarondera iki muri ico gihe je naba namuhonze nkibera hejuru?
umugabo muzima ndiko ndoza ivyombo agashaka kunkubita amasafuriya yo mu mutwe ngo nashaka ibintu bibomboranya. None hariho umuntu yokoza amasahani, isahani idakora nako nikiki ivyo bintu bikunde. Je nari naramuhaye amahoro ndamureka, mugabo yarava hasi akansanga mu cumbi wanje abaje gukora iki 8 z'ijoro, nkumva abantu bugura bashaka kwinjira mu cumba baba bashaka baba bagamije gushaka kunkorera iki. ndiko ndakumva. Rero nashaka ubufasha, nimba babona by'ukuri badashaka kumpindurira ngo ngende mu nzu nkore nk'uko navuye mu Burundi nzi ko nzanwe n'akazi kandi atakazi naswe, ahubwo kuva mu urwo rugo ari nk'Imana yashatse nyene kugira ico kimenyetso kiri imbere ko bikunde ndahave, kuko kuva ndahashika nta mahoro nigeze ndonka, kuko ndi umukozi wa konti. Nta muha byanditse ko umukozi wa kontra yisumira buri kintu cyose, guhera ku isabune, Kotex, impuzu, shampoo, impuzu z'akazi, ikamba mbiri iheze nkigurira. Ibyo bintu nta byakabereye umukozi wa kontra. Nkaguma ndamubwira ati subiza kuri ofisi wankuyeko, ngo ofisi nagukuyeko ngo yavuze ko itagukeneye. Ntinkeneye Kabuki kandi ariyo yanyakiriye, ireka kunkenera Kabuki. Mbega uyu munsi nopfa bobazade ntibobaza ofisi yanyakiriye kubera ikumbwira ko udashaka kuntwara kuri ofisi, wikeka iki? Nirihe kosa ufise? Wanka ko mvuga amanyanga yawe canke ibyo unkorera byose kubera ko utantwara kuri ofisi? Ngo nashaka kuntwara kuri ofisi, ngo ofisi yamubwiye yuko ngo nzoza ndisumira. Okay, icambere rero hano iyo turiko dukora ikiganiro, ikintu c'ingenzi ca mbere kuba gutanga umwirondoro w'ikigo cakurungitse. Ico bifasha ikigo gisha kikumenya, nimba kuburyo batavuga ngo ivyo ngo ntibabimenye, wowe ntiho bitubwiye. Wasafirije n'ikigo ikihe, wasafiriye ryari, utangira akazi ryari, hanyuma waratabaje ikigo cawe. None ivyo bibazo ko ari ibintu bitatu. Jewe nasafiriye mu kigo co mu Kigobe citwa Ardawish. Nasafiriye itariki 12 z'ukwezi kw'icenda. Nshika no muri Saudi itariki 13 z'ukwezi kw'icenda. Ntangura akazi itariki 14 z'ukwezi kw'icenda. Ariko inzu natanguriyemo abana baranyase. Bamaze kunyanka muri Ardawish baratelefone. Bamaze gutelefona baravugana ibibazo bihari. Birarangira umubosi yankuye mu Burundi aravuga ati jewe sinamutahana, reka ndamusubize mu kigo camwakiriye arico ca Racine aha muri Saudi, kimuronderera uwundi mubosi. Naraje muri iki kigo ndakimaramo iyinga yose, nca ndonka uwundi mubosi ari wowe ubu narimaze ko amezi 5. Ivyanje byose bari babizi, kuko ndababwira ko ntanguye kwisumira, hagikorera ba Ezekiel, hagikorera ujya mu bosi nyene w'umugabo atari bwagende ngo haze mwene ofisi Francisco, haje mwene ofisi yitwa Mariam. Rero bari bazi ikibazo canje, kuko kuva bitangura n'uwo munsi, kuva uwo munsi ivyo bintu bimfata hari habaye induru. Ico kigo nyene nico camaye uburenganzira ati none tantine uheba akazi kubera telefone, yimuhereze mabuja wawe azoza arayiguha sizeriza nimugoroba. Ndayimuhereza, maze kuyimuhereza, ariko urumva tumaze kuva muhira kanjani wabo, ivyo bintu niho byamfate kandi n'igipolisi niho caje kuntorera. Ngenda uko nyene ata kintu na kimwe mfise. Ube wosaba yuko bagufasha ko uriya muntu bose wawe agusubiza ibintu byawe, kubera ko ata kosa wakoze kandi ntiyakwirukanye, nawe waragwaye akujana kwa muganga, akujana mu gipolisi. Ivyo byumvikana ko ivyo wawe ubifise ku burenganzira. Warabibwiye ambasade? Ambasade ntabwo nayibwiye kubera nashikiye mu migumuko nyene y'abarundikazi bari kuri iyo ofisi. Ambasade ariko ivugana nyene n'ibibazo by'abarundikazi bari kuri iyo ofisi, ntabwo nashoboye kumva ko noyihamagara ngo ndayibwira ibibazo byanje, ko nayo yari ifise ibindi bibazo iriko irakemura by'abarundikazi bari kuri
ariko nkiri muhira ambasade narigeze kuyitelefona. Sinzi ko wibuka igihe nari maze iminsi 3 ntafungura nkaguhamagara, ambasade nari nayihamagaye, ambasade icisaba inimero za mabuja wanje ndazitanga, ndazibahaye. Nyuma sinasubiye kumenya ibikurikira, naratabajije n'igipolisi ndagihamagara, igipolisi nticantabaye ngo kize kuhankura, byagumye uko. Ariko nkomeza kwihangana ngumana n'uyo mugore, ndamuzi ubuntu ze yabwiwe, tukomeza tubana. Mbere yandukiramo no gushaka kuzarangurisha, arazarangurisha ahandi hantu ndabibamwuko. Mugihe cyagiye kuntangaza nuko yangurisha ntampa amafaranga, nkatahira ingufu zanje nagiye gukorera, nkatahira ubusa ntampembe. Aramutse ampembye naho ay'umushahara yaca yankata akambwira ati ntabwo yomayo nagiye gukorera mu zindi nzu ngo yongera mpembe ngo ay'ukwezi ngo nsanzwe nkorera iwiwe, ngo kuko ngo noca asanga ngo ndiko ndakorera amafaranga menshi. Ariko byose kuko ukwezi kwa 3 yarankasa amahera, kandi nakoze nta munsi n'umwe nigera nicara nakoze, yarankase ndamwihorera. ubu none urindiriye iki ngaha? Jewe icyo ndindiriye ngaha sinzi icyo ndinde, kuko ibyanjye ntabwo bigeze babifata mu ntoki, ntibigeze bagira icyo ndindiriye ni ukugira narindiriye yuko bahamagara uriya mubosi akansubiza ibintu byanje. Nimba uriya mubosi avuga ati ntigishoboka ndamuha ibintu byiwe ndamusafirisha, njyewe nta kibazo. Gusafira ari wansafirishije urumva sinobyanka, ariko muga no kunsafirisha je yanguriye kuri ofisi siwe yankuye mu Burundi, kandi jewe sinasakaze. Ahubwo icyo nasaba jewe nuko yansubiza utuntu twanje, impuzu zanje asubize na telefone, hama bampindurire iyindi nzu ngende gukora. none ko birakwiye muri kampani yanyu ko umuntu bamuhindura inzu gatatu? Yego birashoboka mu gihe umudosi wahora ukorerako bumvikanye na ofisi uba warashikiyeko. Nk'ubu bahanye ibiganiro bakumvikana, birashoboka ko mpindurirwa inzu, baca bamusubiza amahera canke bakamuhereza uyundi mukozi. none yakuruze iki? Ariko avuze ati sinkeneye amafaranga, sinkeneye n'umukozi, aca mpaburiza mu itike yiwe. Ariko je umushahara wanje arawumpa, atambwira ngo acagumana umushahara wanje, ko je sinasakaze. Jewe atavuza mu yiwe bampemba umushahara wanje, bampe n'utwanje hama ntaburire ntahe. Wari uhamaze igihe kingana iki? Amezi 5. Wahembwa amezi angahe? Yampemba buri kwezi. Umva nta deni agufitiye? Urumva nta deni agufitiye? Uku kwa 5 ntiyampembye. We numva ivyo bintu, ntiwumva ko ivyo bintu byamfashe atarampemba? Ukwezi kwari kwaheze? Haburamo iminsi 5. Ni ukuvuga iminsi 25. Kugira mpembwe naburamo iminsi 5 kugira mpembwe. Muri Ardawishi none umuntu azi ikibazo cyawe ninde? Umagent wawe ninde? Umagent wanje n'uwitwa Jose, ariko amatwa nsumirano bambwira yuko uyo mu Jose ko atakihakorera. Ariko hariho umukozi wo muri Ardawishi yasigayeho yitwa Juma, twamutazira Tito. Ikibazo canje arakiri. Hariho n'uwundi mugabo nuko ntamuzi izina, umugabo kumugufi ubyibushe, niwe yavuganye mbere na mabuja ari kumwe n'umwarabo, ariko aramusigurira nyene mu carabo. Iyo ntambara itangura niwe azi byose, ariko icy'ingenzi bya mbere Juma arabizi, kandi ndazi na Mariam arabizi. Rero iyo habaye ibyo bintu byo kumva uri mu bantu uzi ko ari amashetani, kwanza simaka ngo ube mu bantu uzi ko ari amashetani, kuko abo barabo bose bakoresha ibintu by'amashetani.
uza uvuga mu izina rya Yesu buri kanya buri kanya buri kanya uguma ubivuga ubivugira mu mutima icyo ubonye cyose icyo wikanze cyose ukabigira uririmbo wumvise n'akantu kaje akariho kose inzira kajemwo nk'aho bari kumva umuntu aguhamagaye ku bantu ntumubonye uca wihuta kubivuga ivyo bintu bice bihera birazirana gose kuko bajya nama mm, mm, mugihe maze kumva uwo muntu amamagaye ubwenge bwaciye bugenda sinasubiye gutora ubwenge. mm. Eh, umva uvuga iryo jambo yego mu Burundi twarasenga si kuvuga ntitwasenga yego twarasenga ariko ubwenge bumaze kugenda wakwibuka kuvuga ngo mu izina rya Yesu cyangwa niyo ndirimbo ibaza yuko jewe canke uri mu ubuzima mizirima bwanjye bwa Ah, canke uri mu mizirimani oya ndi umukristo. uri mu mizirima nawe ucuza urasenga nyene ucuza urasenga naho nyene nko mu mizirima ukabisengera mu mutima urumva simpaka abantu bose ngo baba abakirisu oya ushaka kuba mu mizirima uba ubonye ibintu utumva uca usenga nyene ukoresheje nawe uravyumva Ariko jewe urumva ko bitari bisanzwe ubwenge bwari bwamaze kugenda urumva ko bitari bisanzwe. mm. Eh, Okay. eh, Reka reka ndamvugane n'umuntu wo muri Ardawishe twumve yuko hari icyo bagufasha ico ni ica mbere ikindi cya kabiri nubwo Ego. ambasade uvuga ko wumvise iriko ifasha abandi bantu nawe woyibwira kuko kino cari coroshe ko ubabwiye uca ubabwira bagaca bagutelefonera umuntu avuga ati ivyo bintu vyiwe bijane harya bamujanye kuko biroroshe kandi ikibazo kiba kigarukiye hafi kitarinze guca kure Yego. ariko sinzi ko muri systeme birimo kuko urumva uwakuguze yaragutanze ahandi ntawe uzi ko bahinduye ariko mugabo nibaza ko uri hose niba ufite nimero z'uwo mu boss woca uzibaha bakamutelefona bikanyaruka Iyi nimero z'umubosi ntabyo noronka kuko nta telefone mfise mm. ziri muri telefone mba nawe wafise ahubwo abantu bafise nimero yiwe nabo ngaha kuri iyo ofisi mu Burundi Ardawi niyo yokominikana nabo ngaha hama abo ngaha bakabona kumutelefone. uri kuri ofisi yihe yande Yarasine Racine ninde Yarasine n'umubosi nyene Saudi mm. w'iyo ofisi. hari abarundi benshi Yewe turi benshi hariho abatashe kuwa kane hariho n'abazotaha ejo. mm. Eh, Okay urakoze reka rero tugarukize ngaha hanyuma wo turengera tuvugane hanyuma kuri telefone nyene sawa. murakoze inshuti zanje muravyumva ntiba byoroshe ibintu aba bantu bahura n'ingorane nyinshi cane bahura n'ingorane zigoye no kuvuga niyo mpamvu je nifuza yuko hoboneka ugushaka kugira ngo abantu baze barabafasha nko bafise ikibazo coroshe kubusanzwe yagiye ku kazi aragwara bamujana kuri ofisi habwirizwa ko hariho ukuntu ibintu biri byenoroganye uwugwaye ibintu vyiwe bakabizana kuri ofisi uwasaba ivyiwe kandi birumvikana simvo zamuvuyeko kandi ibi uwo ari we wese yobitahura nta nico uronka witwaza niba bagomba gutaha ibintu vyiwe bwiza kubitahana abivuga neza rero avuga ati nibamfashe bampe ibintu vyanje nanje ndasavye bamufasha mu bintu vyiwe ikindi kiganiro ndagerageza ndagipartage hanyuma nshimire kandi abantu baza kudufasha uko biri kose nizere ko ibintu vy'ibibazo bironka icyo namusaba nuko ataco yokwemera na kimwe gukora batabimuhaye no gutaha ntaza vyemere vyose bikurikiza amategeko kuko
bavuze ngo mutahane batamahaye ibyiwe baba bamurenganije kandi atari imvo zamuvuye ko ibi birumvikana. Namwe mwabigo mwiza muri yaranja mufasha abantu banyu, reka tuvugane nawe muri adabishi turabe ko icyo bofasha. Murakoze.